Ikigo gitanga impapuro ndanganzira PAF carafashe ingingo yuko kizoza cakira ku rubuga rwayo abakeneye izo mpapuro. General Major de Police Mbonimpa Maurice atwara ico kigo avuga ko babikoze mu ntumbero yo kugabanya abantu benshi muri ico kigo kandi bizokorwa mu buryo bworoshe. Twabonye yuko abarundi barondera impapuro z'inzira bazirondera ari benshi ku buryo budasanzwe. Nico gituma rero twaciye turondera ubwo buhinga bwa none kugira ngo abasaba impapuro z'inzira ama passport n'ibindi kugira ngo babikore kuri ubwo buhinga bwa none. No kuvuga ubu umuntu azoza ngaha ari uko yaronse iyo rendez-vous tukamubwira umunsi n'isaha ateza gushikira ngaha. Umuntu iyo rendez-vous bamuhaye ateza kuyubahiriza tarashika imashini yonyene icimukuramwo ikamushira inyuma y'abandi bose. Ku makenga yose ajanye n'abakeneye impapuro zihutirwa uwarongoye ico kigo yagize ico abivugako. Hariho n'urundi rubuga abantu bacako kugira ngo babagire basabe ibyihuta ama urgence ari umuntu afise agiye kwa muganga afise bijya mu komisiyo medicale. Izo mpapuro arazishirako naho nyene tukazibona yuko ari ivyo ari umunyeshure barashirako ivyemeza ko ari umunyeshure yihuta. Izo mpapuro zikazoronka uwaciye kuri urwo rubuga rw'ico kigo migration.gov.bi bikaba vyatanguye gukora ejo hahise itariki 4 z'uku kwezi uyu mwaka.